Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Aha nkuko mubimenyereye nkuko mwamaze kuvyumva twaje mu kiganiro c'inkino Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV. Jewe muriko murumva nkaba ndi Jean Paul Dunia Le Monde, akaba ari jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Reka ndababwire nti shalom aho muherereye mwese. Iyi ndamukanyo y'amahoro, indamukanyo iboneka mu gihugu ca Israel no ngaha mu Burundi, niho hantu honyine habiri dushobora kuvuga tuti amahoro. Muri Israel nabo bakavuga bati shalom, bisigura nyene amahoro. Reka rero ndababwire ingingo nkuru tugiye kwibandako muri kino kiganiro. Nkuko mumenyereye turaja kuvuga kuri Championnat National Premier League, tubabwire ingene ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ngaha iwacu mu Burundi ryagenze. Barakinye muri weekend ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Turaje kubabwira ingene inkino zagenze, ukuntu imigwi isumbasumbanya amanota n'ukuntu abakinyi basumbasumbanya ibitsindo. Turaje kuvuga no mu cicaro ca kabiri muri Ligue B, naho nyene tubabwire ingene inkino zagenze kuko nabo nyene bariko baratana mu mitwe mw'iyi weekend. Turaje kubabwira ukuntu imigwi isumbasumbanya n'ukuntu vyagenze muri rusange. Turaje kuvuga no muri Afrika nta kindi cabaye, ni muri CAF Confederations Cup aho bariko barakina za nkino za barrage kugira ngo bashobore kwisobanura, bashobore kuja muri byo twita amapuli. Turaje kuvuga no makuru avugwa muri championnat yo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, tuvuge muri Tanzania na cyane cyane ko mu byo bihugu hasanzwe hari abarundi benshi bahakinira. Turaje kuhava tuje ku mugabane wa Buraya, turabe ingene inkino zagenze muri ya championnat atanu akomakomeye. Ndavuga muri Ligue 1 mu Bufaransa, muri Bundesliga mu gihugu c'Ubudagi canke se German Bundesliga, tuje muri Italy muri Serie A, turabe no muri La Liga Santander mu gihugu ca Espagne, naho inkino zarabandanije. Tutibagiye no muri English Premier League, ihiganwa mukunda muri benshi. Turaje kubabwira n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga, aho uno munsi ni kugenekerezo rya 2019 ariho haramutse hatangwa Ballon d'Or, ni wa mupira w'inzahabu uhabwa umukinyi yigenjeje neza yarushije abandi. Reka rero nongere ndababwire nti kaze, nongera mbikaze aba sportif mwese muri rusangi, ndahaye ikaze aba coach, abakinyi, abarorerezi, eka umwe wese aho wanera sport. Nababwiye nti ikaze kuri Iwacu Top TV. Reka rero cenza amwidonido mu kanya, aho tugiye guhera ku mugabane wa Buraya mu bijanye n'itangwa rya Ballon d'Or. Nkuko narimejeje kubibabwira, reka rero tuze imwidonido. Nongeye ndabise ko uriko aradufasha kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira neza ari Bizimana Twayibu, akora ibishoboka vyose kugira ngo amajwi ashobore kubashikira neza. Reka rero duhere kuri Ballon d'Or. Ballon d'Or y'uyu mwaka wa 2021. Ndabibutse ko mu mwaka wa 2020 Ballon d'Or itatanzwe bivanye na cakiza coronavirus ariko kirasasika inganda hirya no hino ku isi, ariko uyu mwaka kikaba cyashoboye gutanga iyi Ballon d'Or. Uno munsi rero kugenekerezo rya 29 Munyonyo mwaka wa 2021 niho haza gutangwa Ballon d'Or. Ballon d'Or itangwa n'ikimenyesha makuru L'Equipe. Ikimenyesha makuru L'Equipe ikinigi ni journal cha L'Equipe cyandika nico kiza gutanga iyi Ballon d'Or. Kikaba kiza kuyitangira aho bita ngo ni muri
ni muri sale yitwa ngo Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet niho haza gutangirwa iyi Ballon d'Or. Haza kuba ari gihe cy'isaha 2:30. Ibirori bikaza guca kuri chaîne y'icyo kinyamakuru nyene ca L'Equipe, aho abagabo batatu canke se abakinyi batatu ba football, Lionel Messi, Robert Lewandowski na Karim Mustafa Benzema. Lionel Messi n'umukinyi wa Paris Saint-Germain, akaba ari umunya Argentine, akaba asanzwe anafise Ballon d'Or zitandatu. Robert Lewandowski n'umunya Pologne, akaba akinira ekipe ya Bayern Munich yo mu Budagi. Uyu nawe Karim Benzema Mustafa akaba ari umukinyi wa Real de Madrid, akaba ari n'umufaransa ariko afise inkomoko mu gihugu ca Algeria ku mugabane wa Afrika. Ikindi nababwira nuko Messi niwe wenyine arimwo muri aba batatu bahiganwa asanzwe afise amaze kuronka Ballon d'Or. Ndabitse ko Robert Lewandowski ata Ballon d'Or araronka, cyo kimwe na Karim Benzema nawe nyene ata Ballon d'Or araronka. Ikindi nababwira nuko ku ruhande rw'abagore, côté femme, uwo bita Alexia Putellas niwe yitezwe ko aza guhava aronka iyi Ballon d'Or. Ngaha kuri afishe banditse uyu Alexia Putellas ko ari ashobora guhabwa Ballon d'Or. Aha rero haza kuba ibirori byinshi, aho baje gutora umukoca yigenje neza, no kuvuga umumenyereza yigenje neza, umugardien d'obut yigenje neza, aba défenseur uko ari bane, no kuvuga aba centro 4 na 5 bitwaye neza, abakina kuri demi, kuri kabiri, kuri gatatu bitwaye neza, abo hagati bitwaye neza 2 6 na 8, abo ku ruhande 7 na 11 bitwaye neza, no kuvuga nimero 2 na nimero 10 bitwaye neza, hamwe na nimero 10 yitwaye neza nyine aza gutorwa, hamwe n'umwataka de pointe mu nimero 9 nawe nyine yitwaye neza. Gutyo bakaza gutwereka equipe type y'abakinyi bitwaye neza guhera mu goal gushika imbere. Ibyo byose biza kuba uyu munsi hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibirori bikabaza kubera kuri chaîne y'ikinyamakuru ca Equipe, niyo tuza gushobora kubikurikiranira. Reka rero turindire turabe uzohava atahukana iyi Ballon d'Or y'uyu mwaka 2022. Namwe murashobora kutwandikira muri commentaire nk'aba sportif, mukatubwira muti jewe ndiko ndaraba uyu mukinyi uko yigenje neza hagati ya Lionel Messi, Robert Lewandowski, Benzema. Urashobora kutubwira uti jewe amahirwe ndabona noyaha uyu. Kanya kakaba ari igwanyu, ushobora kutwandikira aha hajya bandikira commentaire, ushobora kwandika icyiyumviro cyawe. Mu makuru yo hanze y'ikibuga, hari inkuru tutogena tutababwiye, bamwita Aaron Ramsdale. Uyu akaba ari umunyegoli wa Arsenal, umunyegoli ariko aritwara neza muri kino gihe, aho akurayo imipira kabisa, nawe urabuka avuga uti iki cyari igitsindo. Uyu rero yavuze ibintu bimeze nka comedy, aho mengo yashatse gutwenza abantu. Yavuze ati bivuze mu gihugu byanditse mu rurimi rw'igifaransa, je n'aurais jamais pensé jouer contre Ronaldo, mais j'espère vraiment qu'il est déçu contre nous parce que ça me donne une chance de me tester. Yavuze ati rero tubishize mu Kirundi, yavuze ati sinigeze na rimwe niyumvira ko nokina duhanganye na Cristiano Ronaldo. Ngira ngo yabivuze kubera muri weekend nako ku munsi wa kane, windwe nyene ku munsi wa kane, Arsenal izokina na Manchester United. Niho bavuga ati sinigeze nibaza kandi niyumvira ko nokinye duhura na Cristiano Ronaldo. Ati niyumvira yuko uyu ari hejuru yacu. Uvuga ati Cristiano niyumvira ko ari hejuru yacu ya equipe ya Arsenal, kubera yuko
biza uno munsi bizompa umugisha wo kwigaragaza, wo kwipima ndabe nanje ko nshoboye, kugira ngo yaravye amashuti aho atera abagardie bose, baravuga ati jewe nanje ndaza kwipima ku ishuti ya Ronaldo, kuko avuga ati n'imiburi twahura azogenda atanteye ishuti. Nawe rero aravye reka arakora ubu, akaraba ama parade akora, aravuga ati usigaye ko Cristiano Ronaldo ashobora kuntera ishuti, kugira ngo hamwe vyoshikana Arsenal igahura na Paris Saint-Germain, ucavuga kuri Lionel Messi nawe nyene, kuko aba bakinyi babiri Lionel Messi, Cristiano Ronaldo n'abakinyi umuntu wese ayabumvise ari umugahagi ari mw'igol arasha coba akavuga ati aha nino kezirashe. Ego ubwo rero ni Aaron Ramsdale umunyegoli wa Arsenal. Yes, inyuma rero yayo makuru ya Ballon d'Or 2021 hamwe n'ayo makuru avugwa hanze y'ikibuga, reka turabe muri za championnat zikomakomeye ku mugabane wa Buraya, aho tugiye guhera no munsi mu gihugu c'Ubwongereza. Muri English Premier League bari bageze kuri journée ya 13, ivyo bita 13e journée. Hari ku munsi wa gatandatu ekipe ya Arsenal ishobora gutsinda ekipe ya Newcastle ibitsindo 2-0. Ibitsindo vyinjijwe na Emile Smith Rowe hamwe na Bukayo Saka, akaba ari bo basubiye gutsindira ekipe ya Arsenal. Hari ku munsi wa gatandatu Liverpool ku munsi wa gatandatu itsinda Southampton ibitsindo 4-0. Norwich na Wolves banganya ubusa ku bundi. Crystal Palace ya Patrick Vieira itsindwa na Aston Villa iwayo ibitsindo 2-1. Yabutse ko iyi Crystal Palace yari maze imisi itwara neza, aho umumenyereza Patrick Vieira yaramaze imisi avyifatamwo neza cyane, ariko kuri iyi ncuro akaba yaratsinzwe na Aston Villa yo mumenyereza mushasha Steven Gerrard asanzwe ari n'umu legendaire wa ekipe ya Liverpool, akaba yashoboye kwifatira mu gahanga mugenzi we Patrick Vieira bari no mu bigero bimwe, amushobora kumutsinda ibitsindo 2-1 kandi amusanze muhira. Tuvuge tuti Steven Gerrard akaba yagize debut nziza muri Aston Villa. Brighton and Hove Albion inganya Leeds United ibitsindo busa ku bundi. Bradford itsinda Everton igitsindo 1-0. Manchester City itsinda West Ham ibitsindo 2-1. Leicester itsinda Watford 4-2. Akaba ari uko vyagenze. Urukino rwagiye kurangiza English Premier League yari ishock du jour. Chelsea yakira Manchester United, aho bashoboye kunganya igitsindo 1 ku kindi. Ni match yari yitezwe, novuga ko yari affiche du jour. Ekipe ya Chelsea yari maze imisi yitwara neza itsinda, ariko igura na Manchester United muri kino gihe ifise umumenyereza mushasha mava ndababwira ivyiwe. Chelsea rero ikaba yashoboye kunganya na Manchester United, ico gihe kiratozwa na Michael Carrick hamwe na Danny Fletcher, akaba aribo bariko baramenyereza iyi ekipe ya Manchester United, aho umumenyereza wabo Ole Gunnar Solskjaer maze kwirukanwa, amaze kwerekwa umuryango gusohoka. Ikindi twababwira nuko ubu muri Manchester United bamaze kuvuga umumenyereza azosubirira Ole Gunnar Solskjaer, akaba ari umumenyereza yitwa Ralf Rangnick. Uyu akaba ari umudagi, yahora ari directeur sportif muri ekipe yo mu Burusiya yitwa
Yes, Khalif Langnick akaba yari directeur sportif muri equipe ya Lokomotiv Moscow, akaba yari directeur sportif. Uyu akaba azwi mu ma equipe nka ziriya equipe za Red Bull yaba Strasbourg na Leipzig, akaba ariwe bivuga yuko yiga amaplan kuno zokina byose, akaba ariwe yabizanye. Reka rero turindire niwe agiye kumenyereza equipe ya Manchester United. Yes, gushika ubu rero muri English Premier League equipe ya mbere ni Chelsea ifise amanota 30, ikurikirwa na Manchester City n'amanota 29. Liverpool ni ya gatatu ifise 28, West Ham ni ya kane ifise 23, Arsenal ni equipe ya gatanu ifise 23 nayo nyene. Equipe nka Tottenham ku mwanya w'indwi n'amanota 19, Manchester United iri ku mwanya wa 8 n'amanota 18, equipe nka Leicester iri ku mwanya wa 10 n'amanota 18. Zitatu za nyuma ni Burnley 18 n'amanota 9, 19 ni Norwich City ifise amanota 9, equipe ya Newcastle ni ya 20 ifikubu ifise amanota 6 yonyene. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi le meilleur buteur bamwita Mohamed Salah, uyu n'umunya Misri akinira Liverpool afise ibitsindo 11. Jamie Vardy umwongereza akinira Leicester City afise ibitsindo 9. Diogo Jota wa Liverpool, uyu n'umunya Portugal afise ibitsindo 7 ni wa gatatu. Sadio Mane akinira Liverpool n'umunya Senegal afise ibitsindo 7. Michael Antonio wa West Ham, uyu n'umwongereza akinira West Ham afise ibitsindo 6. Emmanuel Dennis wa Watford afise ibitsindo 5. Ismaila Sarr wa Watford afise ibitsindo 5. Joshua King wa Watford afise ibitsindo 5. Maxwell Cornet wa Burnley afise ibitsindo 5. Rafinha wa Leeds afise ibitsindo 5. Bernardo Silva wa Manchester City afise ibitsindo 4. Bruno Fernandes wa Manchester United afise ibitsindo 4. Callum Wilson wa Newcastle afise ibitsindo 4. Cristiano Ronaldo nawe afise ibitsindo 4 wa Manchester United n'umunya Portugal. Emile Smith Rowe wa Arsenal afise ibitsindo 4, uyu n'umwongereza akinira Arsenal. Abakinyi nka Pierre-Emerick Aubameyang wa Arsenal n'umunyagabo afise ibitsindo 4. Les James wa Chelsea nawe nyene afise ibitsindo 4. Abakinyi babisha afise ibitsindo 4. Roberto Firmino, Son Heung-min wa Tottenham, uyu n'umunya Korea y'Epfo afise ibitsindo 4 nawe nyene. Wilfried Zaha wa Crystal Palace afise ibitsindo 4. Akaba ari uko vyifashe muri English Premier League. Reka tuja no muri La Liga Santander mu gihugu ca Espagne. Yes, muri La Liga Santander bari bageze kuri journée ya 15, indwi ya 15, equipe ya Athletic Bilbao inganya na Granada ibitsindo 2-2 hari ku munsi wa gatanu, aho Athletic Bilbao beretswe n'ikarata itukura. Deportivo Alaves isizwa na Celta Vigo iwayo ibitsindo 2-1 hari ku munsi wa gatandatu. Valence inganya na Rayo Vallecano 1-0. Mallorca inganya na Getafe ubusa ku bundi. Ku munsi nyene wa gatandatu equipe ya Villarreal itsindwa na FC Barcelona ibitsindo 3-1. Barcelona ifise umumenyereza mushasha anasanzwe ari umulegendere wayo bamwita Xavi Hernandez, atanguye neza navuga yuko agize gutangura kwiza ibitsindo 3-1 hari ku munsi wa gatandatu. Real Betis itsinda Levante 3-1. Espanyol Barcelona itsinda Sociedad 1-0. Cadix itsinda Atletico de Madrid itsinda iwayo Cadix ibitsindo 4-1. Ego equipe ya Real de Madrid itsinda Sevilla ibitsindo 2-1. Ego igitsino cha Real Madrid, igitsino cyo gutsinda cyatsinzwe n'umukinyi Vinicius Junior ku munota wa 80. Biboneka ko uyu muhungu Vinicius Junior umunya Brazil ariko aravyitwaramo neza muri Real de Madrid. Uyu munsi kuwa mbere ikipe yitwa Osasuna iza gukina na Elche igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Akaba ari uko vyifashe muri La Liga Santander, aho ekipe ya Real de Madrid ikomeza kujya kwisonga n'amanota yayo 33, igurigirwa na Atletico de Madrid amanota 29 yirusha 4.
Real Sociedad yahora ku mwanya wa mbere yari maze igihe ku mwanya wa mbere yageze ku mwanya wa gatatu n'amanota 29 nganya na Atletico de Madrid atandukanywa n'ibitsindo yego. Sevilla ni ya kane isi 28 Barcelona iri ku mwanya w'indwi n'amanota 23 Real de Madrid bahanganye iyirusha amanota 10 gushika ubu. Ekipe nka Valence iri ku mwanya wa 10 n'amanota 19 Villarreal ku mwanya wa 12 n'amanota 16. Zitatu za nyuma zitatu za nyuma ni Elche ku mwanya wa 18 n'amanota 11, ku mwanya wa 19 ni Getafe n'amanota 10, ku mwanya wa 20 ni Levante n'amanota 7. Gushika ubu abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Karim Mustafa Benzema ahava aza guhiganirwa Ballon d'Or na Lionel Messi hamwe na Robert Lewandowski ari ku mwanya wa mbere n'ibitsindo. Reka turabe ibitsindo afise. Karim Mustafa Benzema. Ni Karim Mustafa Benzema afise ibitsindo 11 n'umufaransa kinira Real de Madrid bamwita Vinicius Junior akiranye na Karim Benzema muri Real de Madrid. Uyu n'umunya Brazil afise ibitsindo 10, Benzema amurusha bibiri kuko Benzema afite 11, Vinicius Junior nawe afite ibitsindo 9. Byumvikana yuko abataka ba Real de Madrid babona igoli cyane. Juanimi wa Betis Sevilla n'umunya Espagne afite ibitsindo 8, Memphis Depay wa FC Barcelona uyu n'umunya Hollande afite ibitsindo 8 nawe nyene. Uwa gatanu ni José Lu wa Alaves afite ibitsindo 7 uyu n'umunya Espagne. Luis Suarez akina Atletico de Madrid n'umunya Uruguay afite ibitsindo 7. Raúl afite ibitsindo n'umunya Espagne akina Espanyol Barcelona afite ibitsindo 7. Mikel Oyarzabal wa Real Sociedad afite ibitsindo 6 n'umunya Espagne. Lago Aspas wa Celta Vigo n'umunya Espagne afite ibitsindo 6. Radamel Falcao n'umunya Colombia akinira Rayo Vallecano afite ibitsindo 5. akaba aruko barusharushanywa muri La Liga Santander. Reka tuhave cyo tujya no muri Serie A mu Butaliyano turabe ingene byari byifashe muri iyi weekend. Reka turabe muri Serie A cyangwa se muri Calcio ni mu gihugu cy'Ubutaliyano bari bageze kuri journée ya 14. Ekipe ya Cagliari ku munsi wa gatanu yanganije na Salernitana igitsindo kimwe ku kindi. Sampdoria itsinda Hellas Verona 3-1. Empoli itsinda Fiorentina 2-1. Juventus itsindwa na Atalanta ibitsindo kimwe ku busa. Venezia itsindwa na Inter Milan iwayo 2-0. Udinese nganya na Genoa ubusa ku bundi. Milan AC itsindwa na Sassuolo 3-1 aho Milan AC beretswe n'ikarata itukura. Spezia itsindwa na Bologna kimwe ku busa. Kimwe ku busa. Ekipe ya AS Rome ya Jose Mourinho itsinda Torino igitsindo kimwe ku busa. Naples ihaniza Lazio Rome ibitsindo 4 ku busa. Gushika ubu muri La Liga muri Serie A muri Calcio mu Butaliyano ekipe ya Naples ifise 35 yo ya mbere. Milan AC ni ya kabiri nyuma yo gutsindwa ifise 32. Inter Milan ya gatatu ifise 31. Atalanta Bergamo ni ya kane ifise 28. AS Rome ya Jose Mourinho ni ya gatanu ifise 25. Ekipe nka Juventus kugeza ubu iri ku mwanya w'indwi ifise 21 aho irushwa amanota 18 na ekipe ya mbere Naples ikarushwa na Milan AC ya kabiri amanota 11. Inter Milan ikayirusha amanota 10. Gushika ubu ekipe zitatu zishobora gukoroka umwanya n'umwanya ni ekipe ya Genoa ku mwanya wa 18 n'amanota 10. Cagliari ku mwanya wa 19 n'amanota 8. Ekipe ya Salernitana iherutse no kuduga mu cyicaro cya mbere ifise amanota 20 ifise amanota 8 yonyene nuko vyifashe. Ukuntu barusharushanywa ibitsindo naho bamwita
Vlahovic wa Fiorentina afise ibitsindo 11. Ciro Immobile wa Hazelom afise ibitsindo 10. Uyu n'umutaliyano wa akinira Hazelom afise ibitsindo 10. Giovanni Simeone wa Hellas Verona, uyu n'umunya Argentina akaba ari n'umuhungu wa Diego Simeone sanwa coach Atletico de Madrid afise ibitsindo 9. Urumva ko abona igol bivuga yuko se wiwe ariwe Diego Simeone ashobora no kumuzana muri equipe ya Atletico de Madrid, bityo agashobora kumwakadra nk'umukinyi wiwe. Bamwita Duvlan Zapata, uyu n'umunya Colombia akinira Atalanta Bergamo afise ibitsindo 9. Joao Pedro wa Cagliari afise ibitsindo 8. Belardi uyu mutaliyano wa Sassuolo afise ibitsindo 7. Edin Dzeko umunya Serbia akinira Inter de Milan afise ibitsindo 7. Lautaro Martinez umunya Argentina akinira Inter de Milan afise ibitsindo 7. Arnautovic uyu akinira Bologna afise ibitsindo 6. Kandeva akinira Sampdoria afise ibitsindo 6. Akaba ari uko vyifashe muri Serie A, aho ari uko inkino zageze n'ukuntu aba equipe asumbasumbanya n'ukunyene ababitere basumbasumbanya. Reka tuje muri Bundesliga mu gihugu c'Ubudagi turabe naho nyene inkino zageze. Yes, inyuma yo kuva muri Serie A mu Butaliyano, reka turabe no muri German Bundesliga turabe nyene inkino zageze. Bari bageze kuri journée ya 14 ku munsi wa gatanu Union Berlin. Reka turabe neza, reka turabe. Yes, ku munsi wa gatanu equipe ya Stuttgart yatsinze Mayence 05 ibitsindo 2-1. Hertha Berlin itsinda nakobanganya na Augsburg, Red Bull Augsburg ibitsindo 1-0 munsi wa gatandatu. Bochum itsinda Freiburg 2-1. Equipe ya Cologne itsinda Mönchengladbach 4-1. Greuther Fürth itsindwa na Hoffenheim ibitsindo 6-3 munsi wa gatandatu. Wolfsburg itsindwa na Dortmund 3-1. Bayern de Munich itsinda 1-0 bwa Arminia Bielefeld. Eintracht Frankfurt itsinda Union Berlin 2-1. Red Bull Leipzig itsindwa na Leverkusen ibitsindo 3-1 isanze iwayo. Akaba ari uko vyari vyifashe muri German Bundesliga. Gushika ubu rero equipe ya Bayern de Munich ifise amanota 31 niyo ya mbere, ikurikirwa na Dortmund 30. Urumva kwisubira rimwe baragerekeranye kabisa. Equipe ya gatatu ni Leverkusen ifise 28. Freiburg ni ya kane ifise 22. Equipe nka Red Bull Leipzig iri ku mwanya w'8 n'amanota 18. Mönchengladbach iri ku mwanya wa 11 n'amanota 18 nayo nyene. Eintracht Frankfurt iri ku mwanya wa 12 n'amanota 18. Zitatu za nyuma ni Augsburg, Red Bull Augsburg ifise amanota 13 ni ya 16. 17 ni Arminia Bielefeld iri ku mwanya wa 10 n'amanota 9. Ku mwanya wa 18 ni Greuther Fürth n'amanota 1 iri ku mwanya wa 18. Iyi ivyayo vyaramaze kurangira. Akaba ari uko vyifashe muri La Liga, muri German Bundesliga. Reka turabe ukuntu basumbasumbanya ibitsindo, aho gushika ubu bamwita Robert Lewandowski umunya Pologne akinira Bayern de Munich afite ibitsindo 14. Ibi nawe ndabibutse ko ariko arahatana baza gutwara Ballon d'Or yo kuri uyu mugoroba. Ndabamenyesha yuko Lionel Messi wewe wafise ibitsindo byinshi atarimwo, ahamaze gutsinda igitsindo kimwe cyonyene, ariko akaba amaze gutanga ejo yatanze pasi zibiri ziva mu gitsindo. Yes, nibyo. Erling Haaland wa kabiri akinira Borussia Dortmund, uyu n'umunya Norvège afite ibitsindo 10. Patrick Schick wa gatatu akinira Bayern Leverkusen afite ibitsindo 8. Anthony Modeste wa FC Cologne afite ibitsindo 8. Owoniyi wa Union Berlin, uyu n'umunya Nigeria afite ibitsindo 8 nawe nyene. Hoffman akinira Borussia Mönchengladbach
afite ibitsindo indwi. Serge Gnabry wa Bayern Munich uyu n'umudaga mu kibanza c'indwi afite ibitsindo bitandatu. Burkardic wa Mayas afite ibitsindo bitandatu. Diaby w'icenda akinira Bayer Leverkusen afite ibitsindo bitanu. Bebu wa Hoffenheim afite ibitsindo bitanu. Christopher Nkunku uyu n'umufaransa afise ibitsindo nawe nyene bitanu. Akaba ari kuvyifashe muri German Bundesliga. Reka rutumire amate cy'ituza no mu Faransa muri Ligue 1 tabe ingene vyari ivyifashe. Yes, mu mashampiyona akomakomeye reka turangirize muri Ligue 1 mu gihugu cy'u Faransa bariko barakina journée ya 15. Hari ku munsi wa gatanu equipe ya Lens inganya na Angers 2-2. Lille inganya na Nantes kimwe ku kindi aho Nantes beswe n'ikarata itukura. Nice itsindwa na Metz kimwe ku busa yisanze iwayo. Equipe ya Paris Saint-Germain barose ikarata itukura bahawe ikarata itukura itsindwa na Paris Saint-Germain ibitsindo bitatu kuri kimwe. Equipe ya Lorient itsindwa na Rennes iwayo 2 ku busa. Reims itsinda Clermont ibitsindo kimwe ku busa. Bordeaux itsindwa na Brest iwayo ibitsindo 2 kuri kimwe. Monaco na Strasbourg banganya kimwe ku kindi. Yego Montpellier itsindwa na Lyon iwayo igitsindo kimwe ku busa. Marseille itsinda Troyes igitsindo kimwe ku busa. Akaba ari uko vyagenze gushika ubu. Equipe ya Paris Saint-Germain yaramaze gusanikira ifise amanota ya 40 uvyumve neza. Ya kabiri ifise amanota 28 aho yirusha amanota 12. Ya kabiri ni Rennes amanota 28. Ya gatatu ni Nice 26. Marseille ni ya kane 26 nayo nyene. Lens ni ya gatanu 25. Equipe nka Lyon ikomanya w'indwi n'amanota 22. Monaco ikomanya w'icenda n'amanota 20. Yego akaba ariko vyifashe. Lille ikomanya wa 13 n'amanota 18. Ndabutse ko Lille ariyo ifise igikombe cy'umwaka uheze. Ama equipe ya tatu ya nyuma ashobora gukora kumanya n'umwanya ni Clermont kumanya 18 n'amanota 13. 19 ni Metz n'amanota 12 hamwe na Saint-Etienne kumanya 20 n'amanota 12. Saint-Etienne sinzi ikizira burya ni nayo equipe mu Bufaransa ifite ibikombe byinshi kurusha izindi zose. Nibaza yuko Paris Saint-Germain yatwara igikombe cy'umwaka azoca banganya ibikombe kuko ifite ibikombe 10. Yo ya mbere ifite ibikombe byinshi igihugu cy'u Bufaransa ariko bikaba yaragiyera ndetse twarayibagiye. Imeze nkaza Nottingham Forest Ubwongereza zifite za Champions League ariko ubu zikinira hariya mu byicaro byo hepfo cyane mu byicaro hariya muri Ligue 1 hariya kure yatari biye bibindi. Rero inyuma yo kuva amashampiyona atanu akomakomeye reka kituza n'ayandi makuru menshi atandukanye aho tujya muri Afrika tujya no mu Burundi turabe muri Kings League mu cyicaro cya mbere no mu cyicaro cya kabiri. Yes, reka tuve ku mugabane wa Buraya turabe amakuru avugwa muri Afrika. Duhere muri CAF Confederations Cup bariko barakina inkino za barrage aho bariko barakina urukino rwa mbere akazosubira gukina inkino zo gusubiriza ibyo bita retour ku munsi wa ejo ku munsi w'Imana. Dore ku munsi w'Imana ejo equipe ya Tusker Football Club yo muri Kenya yatsinze CS Sfaxien yo muri Tunisie nako nibatsindanye baganyije ukuza kubundi urukino rwa mbere. Tusker nayo idugaje sigenda muri Turiki. Royal Leopards Football Club itsinda GS Kabiri igitsino kimwe ku busa. Zanaco itsinda Binga Football Club ibitsino 3 ku busa. Simba Sports Club wekundwa Msimbazi yo muri Tanzania itsinda Red Arrows ibitsino 3 ku busa. Appel FC Armée Patriotique Rwandaise itsinda RSB Berkane nako ni yabatsinze. Appel banganije ubusa ku bundi bakiniye i Kigali mu Rwanda. TP Mazembe itsinda Chakuma kimwe ku busa hariya i Lubumbashi muri République Démocratique du Congo. Otohodoyo itsinda Gor Mahia ibigitsindo kimwe ku busa. Maniema Union itsindwa na Pyramids kimwe ku busa.
aho Maniema Union bayiyeretse n'ikarata itukura. Hearts of Work Sports itsinda GS Saoula 2-0 aho GS Saoula beretswe n'ikarata itukura. Rivers United Football Club itsinda Al Masry 2-1. Union Sportive de la Gendarmerie itsinda DSMP Imana ibitsindo 2-0. Nouadhibou itsinda Nouadhibou na Koto Sport banganya ubusa ku bundi. ASEC Mimosa na Inter Club de Rwanda ASEC Mimosa itsinda 2-0 bwa Inter Club de Rwanda. RPRC Uwars iwayo itsindwa na Orlando Pirates ibitsindo 2-0. Stade Marie itsinda Al Ahly Tripoli ibitsindo 1-0. Izo zikaba ari inkino zo gutangura, akazoca hasubira gukinwa inkino zo gusubiriza, bakazokina itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Akaba ari uko vyifashe muri CAF Confederations Cup. Yes, reka tuve muri CAF Confederations Cup turabe no mwihiganwa ryo mu gihugu cy'u Rwanda bagita Rwanda Premier League. Turabe ingene nkino zagenze ku munsi wa gatanu. Ekipe ya Mukura Victory Sport yanganije na Bugesera 1-0 iwayo. Gorira itsindwa na Gicumbi iwayo 1-0. Kiyovu Sports itsinda Musanze 1-0. Rayon Sports abayita Gikundiro itsinda Etoile de l'Est 1-0 hari ku munsi wa gatandatu. AS do Kigali inganya na Police FC ibitsindo 2-2. Ndabitse ko AS do Kigali kirangwa abakinnyi b'abarundi nka Hussein Shabani Batazira Chabarara hamwe na Pierrot Kwizera. Bazosubira gukina ku munsi w'ejo. Espoir izokina na Etincelle. Yes, ku gihe cy'isaha 9. Marine ikine na Rutsiro ejo nyene igihe cy'isaha 9. Yego. Nuko vyifashe gushika ubu rero kuri classement. Ekipe ya AS do Kigali ni ya mbere ifite 11. Rayon Sports ifise amanota 10 ni ya kabiri. Kasogi United ifise amanota 10. Kiyovu Sports ifise amanota 10 ni ya kane. Appel FC ibayita Armée Patriotique Rwandaise ni ekipe y'abasirikare bo mu Rwanda ifise amanota 9. Mbibutse ko yoyo itakinye bariko barakina umunsi wa gatanu abo yaribeye muri CAF Confederations Cup. Ukino rwayo ikazorukina hanyuma ikaba ifise amanota 9. nuko vyifashe aha ni mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tuza no mu gihugu ca Tanzania bayita Vodacom Premier League ni mu gihugu ca Tanzania bariko barakina umunsi w'indwi ivyo bita 7e journée. Ekipe yitwa Ruvu Shooting itsinda Kagera Sugar FC ibitsindo 2-1 ari ku munsi wa gatanu. Mbeya City Council inganya na KMC ibitsindo 2-2. Prisons itsinda Namungo 3-1. Ndabutse ko ekipe Namungo ikinamwo abarundi nka Blaise Bigirimana, Jonathan Ahimana, witwa Steven Gamasabo hamwe na Kwizera Eric Batazira Kirungo, bose bakaba bakina mu ekipe ya Namungo FC. Bayita Dodoma Jiji inganya na Costa Union ubusa ku bundi. Mbeya Kwanza bakinye ejo ntabariza tubona kina Young Africans ya Saido Ntibazonkiza Batazira ngo ni Antibiotic. Biashara United nayo inakina Police Morogoro. Azam Football Club yakinye na Mtibwa Sugar Murantunga. Simba Sports Club yakunda wa Musimbazi izokina ku munsi wa gatatu. Ndabutse ko yari muri CAF Confederations Cup izokina na Geita Gold ku munsi wa gatatu niho bazokina. Gushika ubu ekipe ya Young Africans ifise 13 niyo ya mbere. Simba Sports Club ifise 18 ni ya kabiri. Dodoma Jiji ni ya gatatu ifise 12. Mbeya City ni ya kane 11. Police Morogoro ya gatanu ifise amanota 10. Ya gatatu ni Ruvu Shooting ifise amanota 9. Costa Union ni indwi ifise amanota 8. Kagera Sugar ni 8 ifise amanota 8 nyene. Prisons ni 9 ifise amanota 8. Ekipe y'abanyororo bo muri Tanzania
ekipe ya 10 ni Biashara United ifise amanota 7, Mbeya Kwanza ni ya 11 ifise amanota 7 nayo nyene. 12 ni Azam Football Club ifise amanota 7. 13 ni Namungo ifise amanota 6. KMC ni ya 14 ifise amanota 3 nayo nyene. Gahita Gold ni ya 15 ifise amanota 5. Gushika ubu ekipe yitwa Mutibwa Sugar ni ya 16 niyo ya nyuma ifise amanota 2 yonyene akaba ko gifashe muri Vodacom Premier League mu higanwa rikuru rya Tanzania. Reka tumira amate tuza tugaruke ngahe wacu mu Burundi turabire hamwe ingene inkino zagenze kuri journée ya 14 ishira journée ya nyuma mu nkino zo gutangura ibyo bita phase aller. Yes, inyuma yo kuva muri Afrika muri Tanzania no mu Rwanda reka tugaruke ngaha iwacu mu Burundi tubabwire uko inkino zagenze bariko barakina umunsi wa 14 byo bita 14e journée. Ku munsi wa gatandatu inkino zarabaye ekipe ya Buja City yatsinzwe na Messager Dongozi hariya mu gisagara ca Bujumbura ibitsindo 2-0. Messager Dongozi ikiraza neza cyane. Ekipe ya Rukinzo FC y'abapolisi kuri stade Runani yo mu Cibitoke isanzwe yakirira inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi. Top Junior nyene mu Kayanza itsinda Musongati y'Igitega igitsindo kimwe ku busa. Olympique Star yo ngayi Muyinga inganya na Royal FC y'Umuramvya ibitsindo 2 ku bindi. Ekipe ya Le Cloco hariya mu Rumonge inganya na Flambeau du Centre ubusa ku bundi. Atletico New Oil irahira Vitaro igitsindo kimwe ku busa. Abanyeshe ko ari ubwa mbere Atletico New Oil ihuye na Vitalo bahurira muri championnat national Premier League kuko Atletico New Oil nibwo bwa mbere iduze mu cicaro ca mbere ikaba yashoboye kubifatamwo neza cyane ishobora gutsinda Vitaro igitsindo kimwe ku busa. Bumamuru hariya mu Cibitoke kuri stade Runani inganya na Burundi Sport Dynamique ibitsindo ubusa ku bundi. Bumamuru yongera gutakaza aho yamaze kuzanikira ariko no naco bigira iguma ari ya mbere. Flambeau de l'Est itsindwa na Aigle Noir de Fighters ibitsindo 4 ku busa bayereka ihogo rya isomo rya ruhago nkuko abanyarwanda bakunze kubivuga. Yes. Gushika ubu rero ekipe ya Bumamuru nubwo yanganije na Burundi Sport Dynamique iracari ku mwanya wa mbere ifise amanota 33 n'ibitsindo 15 vy'umutahe maze kwibikako. Ekipe ya Flambeau du Centre ni ya kabiri ifise 23 n'ibitsindo vy'umutahe. Aigle Noir ni ya gatatu ifise 23 nayo n'ibitsindo 6 vy'umutahe. Musongati FC ni ya kane n'amanota 23 ibitsindo 6 vy'umutahe. Ekipe ya Messager Dongozi ifise 23 ibitsindo 4 vy'umutahe. Urumva yuko ekipe ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu banganya amanota 23 ico batandukaniye ko ni bitsindo. Aho Flambeau du Centre ifise 7 Aigle Noir kagira 6 Musongati yo baranganya na Aigle Noir ifise 6 ngirana kuri alphabet imwe ni A indi ni M. Messager Dongozi nayo ifise ibitsindo 4 mugabo zose zikaba zifise amanota 23. Urumva ko ikibazo ca kabiri atahura cizera ko agifise neza ndetse ni ya gatandatu irazira inyuma iri Atletico New Oil ifise 22 ibitsindo 5 vy'umutahe. Top Junior nayo 22 n'igitsindo kimwe Kideni. Burundi Sport Dynamique ifise 19 n'ibitsindo ubusa. Vitalo FC 18 n'ibitsindo 3 vy'ideni ifise. Rukinzo FC ekipe y'abapolisi ni ya 10 ifise amanota 17 ibitsindo ubusa. Olympique Star gushika ubu ifise amanota 16 ibitsindo 3 vy'ideni ibazwa. Bujumbura City ni ya 12 amanota 15 ibitsindo 3 vy'ideni ibazwa. Royal FC y'Umuramvya ni ya 12 ifise 18 ni ya 13 ifise 18 n'ibitsindo 2 vy'ideni ibazwa. Iziri mu murongo utukura zishobora gukoroka ni Flambeau de l'Est ifise 18 ikomeye 14 nyene n'ibitsindo 13 vy'ideni ibazwa. Urumva yuko Flambeau de l'Est ariyo equipe imaze gutsindwa ibitsindo byinshi cyane bigaragara yuko aba defenseur ba Flambeau de l'Est aribo baje kwitwara nabi cyane. Equipe ya 15 ni Kayanza United ifise 11 n'ibitsindo 10 vy'ideni ibazwa.
16 ni Le Croco FC yo mu Rumonge gushika ubu niyo ya nyuma ifite amanota 6 yonyene n'ibitsindo 8 vy'ideni ibazwa, ariko ndabibutse ko Flambeau de l'Est ariyo imaze gutsindwa ibitsindo byinshi cyane, aho ibazwa ibitsindo 13 vy'ideni. Kayanza United igakurikira n'ibitsindo 10 vy'ideni, hama Le Croco FC nayo nyene igakurikira n'ibitsindo 8 vy'ideni ibazwa. Gushika ubu rero, gushika ubu abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi, abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi bamwita Banza Patrick wa Bumamuru afite ibitsindo 7, Ndikumana Landry Atletico Niyo afite ibitsindo 7, Ndikumana Desire wa Burundi Sport Dynamique afite ibitsindo 7, umva ko batatu bose banganya. Gakiza Aime wa Framboise Centre afite ibitsindo 6, bamwita Nzeyimana Jean wa Nzeyimana Jean wa Vitaro FC afite ibitsindo 6. Tampo Chancy wa Aigle Noir afite ibitsindo 6. Kireko Yves wa Musongati afite ibitsindo 5. Akaba ari uko vyifashe muri Championnat National Premier League mu cicaro ca mbere. Reka turabe no mu cicaro ca kabiri nabo nyene barakinye, yego barakinye bahereye ku musi wa kane bariko barakina umusi w'indwi, ibyo bita 7e journée. Equipe ya Magala Young Boys yatsinze equipe ya Tel Aviv 2-0. Ku musi wa gatanu Delta Star yo mu Gatumba inganya na Les Elephants y'Ibubanza 1-0. Lelière FC isizwa na Interstar 2-0. Interstar kabisa yakaniye ishaka kugaruka vyanka vyakunda kunamye kuneza mu cicaro ca mbere. Ku munsi wa gatandatu barakinye naho nyene equipe ya Legends Athletic inganya n'Intwara Rumuri 1-0. Muzinga FC equipe y'abasirikare inganya na Bidadik Burundi ibitsindo 1-0. Garage Express y'Igitega isizwa na Tigre Noir 3-0. Ndabibutse ko iyi equipe ya Tigre Noir ari equipe ya Academy Aigle Noir yahari ya Imakamba, ikaba isanzwe ibarizwa hariya mu ntara ya Ruyigi. Buhumuza yo mu Cankuzo itsinda Moso Sugar yo mu Rutana ibitsindo 3-0. Lumière do Mumba itsindwa na New Force Academy ibitsindo 4-2. Yes, gushika ubu rero muri mu mugwi A equipe ya Interstar ifite 19 n'ibitsindo 10 by'umutahe, amanota 19. Umva ko ifite amanota menshi cyane. Magara Young Boys ni ya kabiri ifite 13. Tel Aviv ni ya gatatu ifite 12 n'ibitsindo 2 by'umutahe. LLB ifite amanota 10 n'ibitsindo 0. Muzinga FC ifite amanota 9 n'ibitsindo 5 by'umutahe. Lelière FC ifite amanota 8 n'ibitsindo 3 by'umutahe. Equipe ya Legends Athletic ni yindwi ifite amanota 3 n'ibitsindo 11 vy'ideni. Umva ko imaze gutabirwa ibitsindo byinshi cyane. Intwara Rumuri FC ifite amanota 2 niyo yanyuma muri Poule A n'amanota 2, ikaba ifise n'ideni ry'ibitsindo 15. Iyi equipe kabisa ntaco yanze, iyi ni gusubira muri locale. Mu mugwi B equipe ya Tigre Noir Academy ya Aigle Noir hariya mu Ruyigi ifise amanota 18 ni ya mbere n'ibitsindo 7 vy'umutahe. Garage Express y'Igitega ifise 13 ni ya kabiri n'ibitsindo 2 vy'umutahe. Moso Sugar ya mu Rutana muri Sosumo ifise amanota 13 n'ibitsindo 0 vy'umutahe. New Force Academy yes ni ya kane ifise amanota 11 n'igitsindo 1 cy'umutahe. Buhumuza FC hariya mu Cankuzo ifise amanota 10 n'igitsindo 1 cy'umutahe. Delta Star hariya mu Gatumba ifise amanota 8 ya gatandatu n'ibitsindo 0. Les Elephants y'Ibubanza ifise amanota 7 n'ibitsindo ifise amanota 6 n'ibitsindo 3 vy'ideni. Bibutse ko Les Elephants yahoze mu cicaro ca mbere kandi irabica bigacika, ariko ubu ikaba yigereye mu cicaro ca kabiri, aho no mu groupe irimwo ari yindwi ava dernier amanota 6 n'ibitsindo 3 vy'ideni. Lumière do Mumba ifise amanota 2 niyo ya nyuma muri groupe B n'ibitsindo 8 vy'ideni ibazwa. Akaba ari uko vyifashe mu Burundi akaba ari uko
bibafashe. Yes, reka rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko baradutega amatwi. Mbibutse ko iyi yari Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News, aho mudusanga kuri YouTube channel Iwacu Top TV. Utarakora subscribe ugende ukande kuri subscribe kugira ngo uzohore uba uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu. Tutibagiye no kuja nuko mwoja muri commentaire mugashobora kutwunganira ibi na biriya aho bitagenda neza, mutubwire ukuntu ukora. Mutibagiye no kugira amashares menshi cyane kugira ngo ibiganiro ushobore gushikira ku bantu benshi cyane bashoboka. Mpamagarira n'abashaka kumenyekanisha ibikorwa vyabo ko imiryango yuguruye, aho ibiciro bitavunanye. Reka ndabashimire cyane bwo mwese bariko muradutega amatwi. Ndababwire yuko ikindi kiganiro nk'iki ari ku munsi wa gatanu, aho nzoba nagarutse jewe nyene Jean Paul Dunia ndabashikiriza amakuru azoba agezweho ico gihe. Reka ndabibutse ko wari ku biga bw'ivyuma yari Bizimana Twibe, ariwe yatuma aya majwi abashikira neza cyane. Ndababwire nti muri abantu b'abagabo mwakoze cyane, mubandanye mugira muba kandi mwubahwe. Bye, ciao, hasta la vista.